Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Amahoro y'Imana abonekirwa muri Kristo Yesu abane namwe mwese mukurikiye kino kiganiro c'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndashimye Imana rero naje kwimpaye kano kanya kugira ngo dushobore kuganira ku ijambo ry'Imana yaduteguriye kuri uno munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 20, turasoma duhere ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 28. Mutwe amajambo aravuga ngo ubukuru bwo bw'ubwami bw'Imana. Yesu arabahamagara arababwira ati murazi yuko abaganwa b'amahanga bayatwaza amanyama kandi n'abakuru bayo bayagira ku bubasha. Muri mwebwe siko biri, ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe aze abe umukozi wanyu, kandi ugomba kuba uw'imbere azabe umuja wanyu. Kuko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa atari gukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi. Imana ihabwe icubahiro. Iki cyumweru dufise ijambo ry'Imana turiko turaganira ko rivuga ngo kwicisha ubugufi. N'iryo jambo niyo teme dufise. Aya majambo tumaze gusoma tubona aho Yesu Kristo yarakoranije bamwe 12 kugira ngo abasigurire ibyo batari batahuye. Kugira ngo umuntu avyumve neza, usoma uhereye ku murongo wa 20 niho tubona yuko muri bamwe 12 havuyemo 2 baramwihereranya bamujana ku ruhande, baramubwira ati mwigisha, igihe nicagera ukaba umwami wa Isirayeli. Umwe amusaba ngo urama kwicara iburyo bwawe, undi amusaba ngo urama kwicara ibubamfu bwawe. Mu mvugo yumvikana bamusabye ubutegetsi, bamusabye ibyubahiro, bamusabye ibibanza vyiza mu butegetsi bw'ubwami, bibwira ko ari bwo bwami barindiriye. Abigishwa bumva ko Yesu Kristo ubwami yababwiye ari ubwami busa n'ubwo mw'isi. Baca rero baritanguranwa kugira ngo barondere ibyubahiro. Iri jambo kwicisha bugufi, igihushane cyaryo ni ukwishira hejuru, canke hakazamo no kwiyemera no kwirata n'icubahiro. Tubona rero Yesu yaciye yihuta kugira ngo abahamagare. Igitangaje nuko atabwiye abo 2 bamusabye iyo favere niko twoyita, ariko byabaye ngombwa ko abahamagara bose uko ari 12 kugira ngo bose abasigurire neza ibyo ubwami bw'Imana ingene bimeze, ibi twizeye ingene bimeze, ivyo mu rusengero rw'Imana ingene bimeze, ivyo mu gikorwa c'Imana ingene bipanze, ingene vyubatse. Tubona aya majambo Yesu arababwira ngo mw'isi ingene vyubatse, mw'isi ubutegetsi ingene butunganijwe, nuko abaganwa abategetsi bo mw'isi batwara abo batwara, bakabatwaza agacinyizo, bakabatwaza umukazo, bakabatwaza igitugu. Abo bobo niko bimeze kandi niko bigomba kugenda ni mw'isi. Ariko mwebwe mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mw'ijuru butandukanye n'ubw'isi. Imikorere y'ubwami bw'ijuru itandukanye n'imikorere yabo mw'isi. Ingene bitunganijwe mw'isi biratandukanye n'ingene bimeze mu rusengero rw'Imana.
mu bantu b'Imana biratandukanye. Ubwami dukorera butandukanye kure n'ubwami bwo mu isi. Mu isi babatwaza igitugu, mu isi babatwaza ubwibone, mu isi barapfukamirwa, mu isi barakomerwa amashyi, umutware mu isi baramwunamira bakamupfukamira, kera mbere baranabaterura bakanabaheka. Ariko mu bwami bw'Imana Yesu ababwira aya majambo akomeye ati, mushaka kuba bakuru? Ni byiza rero mube abakozi b'abandi. Mushaka ko abantu babubaha? Mushaka ko hazogera igihe ubwami bw'Imana bumaze kwerekanwa no guhishurwa bugashyirwaho, data wo mu ijuru azobashyira hejuru? Nibyo mushaka? Rero guhera ubu ushaka kuba mukuru mu ijuru, nahere ubu abe mutoya hano mu isi. Mu bikorwa Imana yamushinze gukora abikore aciye bugufi, ahubwo akorera abandi. Mu bwami bwo mu ijuru abantu ntibakorerwa. Mu bwami bwo mu ijuru abantu ntibatwazwa, Bibiliya ntibazibatwaza. Mu bwami bwo mu ijuru umwungere, umushumba yitwararika intama arongoye ari imbere. Mu bwami bwo mu ijuru umwungere amenya ingene intama zaramutse n'ingene ziriwe. Izigwaye arazivura, iyakomeretse cyangwa iyivunitse arayiheka, aziragira ahantu hari ubwatsi bwiza, mbere aziha n'amazi meza, aziryamika neza. Ni mu bwami bwo mu ijuru. Yesu yatubereye akarorero ngo sinaje kugira ngo abari mu isi bankorere, ariko naje kubakorera, ahubwo ndabahe n'ubugingo. Ubugingo, kandi ubugingo busagutse. Bene data, iri jambo ryo guca bugufi riragoye kandi riragoranye muri ino minsi. Icubahiro kirishe abana b'Imana. Gufukamirwa cyangwa gukomerwa amashyi birishe abana b'Imana, mbere byarageze no mu nzu y'Imana. Ngira ngo henshi murabibona yuko haje n'amagrade, haje n'amatitre, aho bamwe batanayiswe birabababaza. Nigeze kumva n'uvuga ngo kirazira kumpamagara mu izina. Yari umwungere, mushumba, n'ubu niwe ngo kirazira kumpamagara mu izina. Bene data bakundwa b'Umwami wacu Yesu Kristo, mu ndabira igihe cyose Yesu Kristo yamaze mu isi imyaka irenga 33, Yesu Kristo ntaho yigeze ategeka abantu ngo bamuhamagare ngo mpamagara ngo mwana w'Imana, ngo mpamagara ngo Mesiya. Nta n'umunsi n'umwe. Murabe naho yaca mu bisagara agenda, abo yakiza, abumva amakuru yiwe baratakamba bakavuga ngo Yesu Kristo mwana wa Dawidi nabara unkize. Yesu naho yigeze ahindukira abwira umuntu ngo urabona ngo kunsuzugura ngo uranyita ngo mwana wa Dawidi, ubura kunyita ngo mwana w'Imana cyangwa unyite Mesiya. Ivyo bintu naho Yesu yigeze abivuga. Ariko uyu munsi abashumba bamwe utabahamagaye bishop, utabahamagaye apotre, utabahamagaye amatitre n'amagrade bihaye, ivyo murashobora kubipfa. Kwicisha bugufi. Bene data bakundwa b'Umwami wacu Yesu Kristo, Yesu arababwira ngo agera hano ku murongo wa nyuma, ku murongo wa 27 ari ngomba no kurangiriza. Aravuga ngo ugomba kuba uw'imbere araba umuja w'abandi. Umuja bivuze kuba esclave. Ninde abereye umuja mwene se? Ninde abereye umuja intama yashizwe imbere? Ninde abereye umwesclave bene se mu rusengero rw'Imana? Ninde akorera abandi atarondera gukorerwa? Uyu munsi worondera abo bantu ni baki. Imana idufashe. Ndakwifuriza kuba umwesclave wa mwene so. Ndakwifuriza kuba umugaragu. Ndakwifuriza kuba umukozi. Nanje nivyo niyifuriza mu bwami bw'Imana, kuko nihagera Yesu agahishurwa ku ngoma y'amahoro,
data wo mu ijuru niwe azoduha icyubahiro kidukwiriye. Ariko tukiri ku isi, tukiri muri kino gikorwa cy'Imana yadushinze gukora, bene data, dusabe Imana idushoboze guca bugufi. Nivyo biranga abakozi b'Imana, guca bugufi nivyo biranga abambaye ubwiza bw'Imana. Yesu twese hamwe aduhe umugisha. Ndabipfurije umunsi mwiza. Imana ibahezagire.